Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Weriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'inyenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa mbere tariki ya 18 z'ukwa munani. Donald Trump yatsindagiye ko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ashobora kurangiza intambara rwana n'Uburusiya ako kanya niba bishaka. Abivuze imbere y'inama ategereje guhuriramo na Zelensky n'abategetsi b'ibihugu by'Uburayi bifasha Ukraine i Washington kuri uyu wa mbere. Umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uravuga ko utazasubira mu biganiro by'amahoro i Doha muri Qatar niba amahame yo kurangiza intambara yubahirijwe ku buryo bwuzuye. Bashaka iki? Turasaba icyambere ko bareka kudutera yuko niyo badutera buri munsi. Cyakabiri turasaba ko barekura imfungwa zacu yuko zabo zose twarazirekuye. Natwe twatanze liste y'imfungwa zacu zirenga 700 ziri mu mapurizo y'Kinshasa, turasaba ko zirekurwa. Hari n'imikino muri aya makuru ayobowe na Jacques Niyitegeka. Ibi byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mu kanya nyuma y'uko Florentine Kwizera wagezaho incamake yandi y'ingenzi avugwa ku isi. Tiahere Washington, aho perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatanguye ibiganiro na bamwe muri basomambike biwe bo ku mugabane wa Buraya imbere y'umubonano na perezida Trump. Radwishinga no kumenya ico Trump yiteze kwereka ubutegetsi bwa Kiev gihumuriza umutekano w'ico gihugu. Perezida Zelensky avuga yuko Uburusiya buzogondozwa kuja mu nzira y'ibiganiro vy'amahoro n'inguvu, kandi izo nguvu Trump ariwe azifise. Kare yari yaneguye ibitero biheruka by'Uburusiya ku gihugu ciwe. Inkuru ya Dani Eberhard mwishikirizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Byari byateguwe neza kandi byari n'iby'ubugome. Uko niko perezida Zelensky yashushanyije ibi bitero. Yashinje Uburusiya gukora ubwicanyi bwo kwigaragaza nk'uko abivuga, bigasa naho ibi bigamije gutesha agaciro imbaraga za politiki zigerageza kurangiza iyi ntambara. Umuyobozi w'umujyi wa Kharkiv yavuze ko ibitero byinshi bya drone byibasiye igorofa rituwe byica abantu bari mu bitotsi mu rukerera. Avuga kandi ko ryari iterabwoba ryeruye. Bwana Zelensky yavuze ko Uburusiya budakwiriye guhemberwa intambara, ahubwo ko iki gihugu aricyo gikwiye kumvishwa ko kigomba kuyihagarika. Mbere ye umukuru wa Amerika Donald Trump we yari yavuze ko perezida wa Ukraine ari we ushobora guhagarika igihe icyo ari cyo cyose iyi ntambara niba abishaka. Aho Washington, perezida Zelensky ari kumwe n'abategetsi b'Ubwongereza, Ufaransa, Ubudage, Ubutaliyano, Finland, kumwe rero n'abaserukira komisiyo y'ubumwe bwa Buraya na OTAN. Umushikiranganje w'imigenderanire wa Hongria yaniguye cyane igitero ca Ukraine ku bikorwa by'iterambere by'Uburusiya, avuga yuko byahungabanije amayira y'ibitoro. Peter Sijarto yavuze yuko ico gitero yemeza yuko caguye ku kibanza co kuyungurura ibitoro jana ku muringoti werekeza Druzhba, ari ibara ridashobora kwihanganirwa. Yavuze yuko abategetsi b'Uburusiya bariko barakora uko bashoboye kose kugira ngo ayo mayira y'ibitoro asubire gukora. Bwana Sijarto yasanuwa avuze yuko Hongria ishobora gusambura amayira y'umuyaga nkuba ujana muri Ukraine mu nzira yo kwihora. Slovakia nayo nyene ironka ibitoro biciye muri uwo muringoti, yavuze yuko iwabo vyari vyakamye. Sentare yo muri Tanzania yabujije itangazamakuru gutangaza ikibiriraho urubanza rwa Tundu Lissu kizigenza mu batavuga rumwe na leta ari gwicaha co guhemuka. Umushikirizamanza mukuru yavuze yuko kubuza abanyamakuru gutangaza ibiri mu rubanza ari nkenerwa mu nzira yo gukingira amasura, ariko Bwana Lissu yavuze yuko ari gushaka gufukira ivyo sentare ishaka gukorera mu bwihisho.
uwo mukuru w'umugambwe wabujijwe kuja mu matora yo mu kwezi kwa 10 arahakana ivyo aregwa. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango. Umuhari Hamas wabwiye BBC yuko wemeye integuro nshasha y'amasezerano yo guhagarika intambara mu karere ka Gaza washikirijwe n'abahuza bo mu karere b'ibihugu vya Misiri na Qatar. Inkuru ya Yolanel mushikizwa na Prime Ndiko Magenge. Abagize intumwa za Hamas zirongowe muri ivyo biganiro na Khalil al-Haya bamaze imisi Cairo kuva ku ndwi heze aho bariko barabonana n'abategetsi ba Misiri. Nkuko bivugwa n'umwe mu bategetsi b'abanyapalestina hamenyereye ivyo biganiro, integuro nshasha iriko iraganirwa ko n'umugambi wuzuye ugizwe n'intambwe zibiri zishingiye ku nzira y'ibiganiro yatanzwe n'intumwa ya President Trump mu karere k'ubuseruko bwo hagati Steve Witkoff. Umushikiranganje w'imigenderanire wa Misiri Badr Abdelati yagendeye icambu ca Rafa ku rubibe rwa Gaza, yongeye gushimangira ko vyihutirwa cane ko haboneka amasezerano y'agahengwe kugira ngo abari mu kaga batezurirwe. Yavuze yuko ikibazo kihari muri kino gihe mu ntara y'abanyapalestina kirengeye ukwiyumvira k'umuntu. Intambwe zibiri rero zivugwa muri iyo nteguro ni kiringo co gutanga gahengwe c'imisi 60 hamwe no guhana abapfungwa. Uruhande rwa Israel ntaco ruravuga kuri iyo nteguro. Imumva ni BBC gahuza miryango. Ubutegetsi bwa gisirikare muri Burkina Faso bwirukanye userukirishira hamwe mpuzamakungu muri ico gihugu. Itangazo ryo kwirukana Carol Fleur Meshezniak ryasohotse inyuma y'icegeranyo kivuga ku bugizi bwa nabi bukorerwa abana mu njyane ziri muri ico gihugu, kikerekana mu buryo bwimbitse ivyabaye mu kiringo c'imyaka 2 bigera ku 200 vyerekeye abana bishwe, abafashwe ku nguvu n'abandi bahohotewe mu buryo butandukanye, kikarega ibi vyaha impande zompi no kuvuga igisirikare ca leta n'abayigwanya. Ubutegetsi bwa Burkina Faso bumenyesha yuko butigeze bubazwa muri kuvyerekeye ico cegeranyo. Nangirize i Dubai aho igipolisi cashoboye kugarura diama yari yibwe ifise agaciro ka $25 z'amadolari, gita muri yompi abantu 3. Iryo buye ry'agaciro rikaba ryibwe umudandaza wo ku mugabane wa Buraya yari yahenzwe ko agiye guhura n'umutunzi kugira ngo arimwereke. Abapererezi karuhariwe bavuga yuko bifashishije ubwenge bukorano canke artificial intelligence mu gufata ubasuma. Inyuma y'amasaha make gusa bashoboye no kugarura iyo diama yari maze gutekegwa muri frigo yariko yerekeza mu gihugu cyo ku mugabane wa Aziya batavuze izina. Prudent Akoze Florentine kwizera ko amakuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu nkuru mumaze kumva mu kanya, Donald Trump yatsindagiye ko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ashobora kurangiza intambara arwana n'Uburusiya ako kanya niba bishaka. Trump yavuze ibi ku mbuga nkoranyambaga mbere y'inama ategereje guhuriramo na Zelensky n'abategetsi b'ibihugu by'Uburayi bifasha Ukraine i Washington kuri uyu wa mbere. Yashushe nk'uvuga ko Kyiv itazigera ijya mu muryango wa OTAN cyangwa gusubirana ubugenzuzi bw'umwigimbakirwa wa Crimea. Nyuma gato akimara gusesekara i Washington, Zelensky yavuze ko afite ubushake bukomeye bwo kurangiza intambara bwangu kandi ku buryo buhamye. Umunyamakuru wa BBC mu rwego rw'umutekano Frank Gardner arasesengura iby'ingenzi Ukraine, Uburusiya, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bishaka muri ibi biganiro. Inkuru yemuragezwaho na Jean-Claude Mwambutsa. Perezida Donald Trump arifuza ko intambara yarangira muri Ukraine muri uyu mwaka, yashoboye guhagarika cyangwa se kugera ku gahenge mu duce twa Caucase, Irani ndetse no hagati y'Ubuhindi na Pakistani, ariko ku buryo bwashidikanywaho. Gusa kugeza ubu umushinga w'amahoro wa Ukraine urasa n'ukiri kure, kandi yakomeje gusa n'ushidikanya kuwo yakwita nyirabayazana hagati ya Moscow na Kiev. Yateze amatwi abamushyigikiye bari ku ruhande rwifuza ko Amerika yongera kuba igihangange, Make America Great Again, kandi akaba azi neza ko hariho ubushake buke bwo gukomeza gushyigikira Ukraine mu ntambara idashobora gutsinda. Abayobozi b'ibihugu by'Uburayi cyane cyane abari i Washington ubu bahangayikishijwe no kuba bazi ko umutekano wa Ukraine udashobora gutandukanywa n'umutekano w'Uburayi ku buryo rusange. Mu ntangiriro z'iyi mpeshyi, umukuru w'ingabo z'Ubudage yabwiye BBC ko mu gihe cy'imyaka 3
ine cyangwa se munsi yayo Uburusiya buzaba bufite ubushobozi bwo gushoza intambara ku gihugu kinyamuryango cya NATO. Abayobozi b'Uburayi ntibashyigikiye na busa ko imipaka mpuzamahanga yagera igihe ihindurwa ku ngufu, kandi bigaragara ko ariwo mugambi uriho nyuma y'inama ya Alaska ndetse n'urugendo rw'intumwa ya perezida wa Amerika Steve Witkoff mu Burusiya. Abayobozi bateraniye mu biro by'umukuru wa Amerika bagiye i Washington byo kugaragaza ko bashyigikiye Ukraine bagiye kugerageza kumvisha Perezida Trump ko nta masezerano ashoboka mu gihe Kiev itagizemo uruhare, kandi bagamije no kurinda Zelensky kuba yagira imbaraga zatuma agira ibyo yemera bidashoboka atakwemererwa n'itegeko nshinga ry'igihugu cye. Icya mbere cy'ibanze Ukraine ishaka ni agahenge, iri ku gitutu gihoraho cy'ibisasu biyirohaho mu ijoro. Abayobozi ba Ukraine bagasanga bidashoboka kuganira ku mushinga w'amahoro arambye mu gihe ibi bitero biba buri munsi, kandi ariko byica binahungabanya abaturage bayo. Kugeza ubu igitekerezo cy'agahenge mbere na mbere cyakomeje gushyigikirwa bidasubirwaho n'ibihugu binywanyi by'Uburayi, ariko umukuru wa Amerika arasa n'uwamaze kuva kuri iki gitekerezo, ahubwo Donald Trump asa n'uwiyunze ku gitekerezo cy'Uburusiya cyuko hahita haganirwa ku mushinga w'amahoro ku buryo burambye. Inkuru ya Frank Gardner mu ijwi rya Jean Claude Mwambutsa. Umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uravuga ko utazasubira mu biganiro by'amahoro i Doha muri Qatar niba amahame yo kurangiza intambara atubahirijwe ku buryo bwuzuye, ibintu igisirikare cya Kongo kivuga ko bidahwitse. Mu itangazo yasohoye ku cyumweru, Kinshasa yashimangiye ko ishyigikiye inkuko yabivuze ibiganiro byubaka bijyanye n'itangazo ry'amahame yashyizweho umukono i Doha mu kwezi kwa karindwi agamije kurangiza intambara yongeye kubura mu mpera z'umwaka wa 2021 mu burasirazuba bw'iki gihugu gikungahaye ku mabuye y'agaciro ariko cyamunzwe n'imirwano idashira n'umutekano muke. Mu cyumweru gishize M23 yari yabwiye BBC Gahuza ko batarabona ubutumire bw'ibi biganiro. Twashatse rero kumenya niba hari icyahindutse, mvugana n'umuvugizi wayo Oscar Barinda. Ubutumire ntabwo buraza, nibuza nyine tuzareba, ariko ikibazo cya nyamukuru cyari gihari nuko kugeza ubu leta ya Kinshasa ntabwo igaragaza ubushake bwo kujya mu biganiro biturutse mu mizi yuko ikibanziriza ni ya masezerano fatizo bagiranye nabo itariki 19 z'ukwa karindwi k'uyu mwaka, ubwo twemeranyaga ko ziriya ngingo indwi ziri muri ayo masezerano fatizo zose zigomba gushyirwa mu bikorwa. Tutarajya muri izo ngingo, ngira ngo ibiganiro byakagombye kuba i Doha, byakagombye kuba uyu munsi aribwo mushyira umukono ku masezerano yagombaga kuba yaratangiye ku itariki ya 8 z'uku nguku kugeza kuri iyi tariki y'uyu munsi. None mwebwe muravuga ko mutazongera no kujya muri aya masezerano ibyo musaba bidakurikijwe, kandi muravuga ko mutarabona ubutumire muri ibyo biganiro. Ntabwo ari ukwivuguruzanya? Oya, twebwe ubushake bw'amahoro turabugaragaza. Hari ibikorwa byinshi twakoze, ndetse ari amasezerano yose ibyo twasigaye gukora twarabikoze. Basabaga rero urundi ruhande bona rwo rutera intambwe bigaragara kugira ngo inzira y'amahoro nabo berekane ko bafite ubushake bwo kugira ngo twongere duhure twige noneho ibibazo tubiturutse mu mizi. Ariko mukomeza kwitana ba mwana kuko nta kintu gisa nk'icyahindutse mu bijyanye n'uburyo yaba ari ku ruhande rwanyu rwa M23 n'uruhande rwa leta mwitana ba mwana, kuko leta ya Kinshasa yo ibashinja mu magambo yayo gushaka intambara, ko ngo muhora mugaba ibitero ubutitsa, ko mudashaka amahoro. Namwe mukavuga muti ibyacu twarabyubahirije, ahubwo ni leta idashaka amahoro. None ubwo ninde uri mukuri? Reka nkubwire munyamakuru, muzi neza ko twari twarafashe umujyi wa Walikare, twawuvuyemo, ubu ntabwo tuwurimo. Cyo ni ikintu kigaragaza. Ariko nturavigoma, dufite imfungwa za leta hano z'abasirikare barenga 1,400 ko twabaretse tubaha umuryango utabara imbabare Red Cross irabatwara ubari wa Kinshasa. Muzi neza ko twarekuye abacancuro baragiye, twarekuye Sami RDC, twayihaye inzira iragenda n'ibikoresho byayo. Ariko nubwo muvuga ngo mwavuye Walikare, none ko mutaravigoma? Igoma ntabwo, Igoma ni wacu, twahava tujya he? Bitandukaniye hehe? Biratandukanye yuko niba Walikare yari ku musitari w'imirwano, icyo twakwita front line, tukaba twarasubiye inyuma, ahubwo twubahirije amasezerano ya Doha, yuko amasezerano ya Doha yasabaga buri ruhande gusubira inyuma ibirometero 5. Mwebwe muri aya mahame muvuga ko mutazasubira mu biganiro atubahirijwe na yahe? Ibyo musaba ni ibihe? Turasaba icyambere ko bareka kudutera, yuko niyo badutera buri munsi. Cyakabiri turasaba ko barekura imfungwa zacu, yuko izabo zose twarazirekuye, natwe twatanze liste y'imfungwa zacu zirenga 700 ziri mu maprizo y'i Kinshasa, turasaba ko zirekurwa.
izo nizo ngingo ebyiri musaba gusa zo kurekura izo mfungwa zanyu ndetse no guhagarika ibyo bitero muvuga ko leta ibatera. Hari amabanki y'abaturage bafunze hano, amafaranga y'abaturage hano bafatiranye hano muri iyi migi turimo. Hari abantu bacu bakiriwe imanza bakatirwa urwo gupfa, none barashaka kuza kuganira n'abo bantu barebana mu maso kandi barakiriwe urwo gupfa, baratanze intuza za mandate zo kubafata mu mahanga yose. Ibyo bintu ntabwo biba byubaka icyizere cyo kugira ngo noneho habe ibiganiro biganisha ku mahoro arambye. Ni ukuvuga ngo niba mbyumva neza, nubwo ubwo butumire muvuga ko mutarabona mububonye, ibyo musaba bitaragerwaho, ntabwo muzitabira ibyo biganiro. Niyo yaba ingingo ya mbere yo gutangirira, niyo ngingo yonyine mushaka ko ibiganiro bishingiraho. Kuri ubu iyo ntangiriro y'ibiganiro. Ibyo bintu uko bisa nkaho bishobora kubonwa nk'amananiza ashobora kwerekana ko ibiganiro bishobora kutaba. Oya, nta mananiza arimo, yuko twe ibyacu twarabikoze. Niba se twarumvikanye ko buri muntu akwiriye gusubira inyuma ibirometero 5 ngo hazemo ingabo zidafite aho zibogamiye zituzemo hagati, kugira ngo noneho tujye mu biganiro imirwano yahagaze burundu, agahenge ka burundu kari muri ariya masezerano fatizo ya Doha. Oscar Barinda, muvugizi w'umutwe M23, turacyagerageza kureba uruhande rwa leta ya Kongo, ariko ntabwo turarubona kugeza ubu ngubu. Turakomeza gushakisha. BBC Gahuza igeze ku isaa 1:15 mu Rwanda no mu Burundi. Urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri bbcgahuza.com. Mukanya turakomeza nyuma y'akaruhuko k'amasegonda 5 gusa. Tujye mu Burundi ku nkuru dufatira muri Kenya. Ku banyagihugu bashakira amaramuko muri iki gihugu, benshi mu bajya muri Kenya biganjemo urubyiruko rukora imirimo idatunganye, iciriritse, itandukanye, mu mbabarire, iciriritse, irimo nk'ubunyezamu, gucuruza ibiribwa cyangwa akazi ko mu rugo. Nubwo bavuga ko muri rusange babanye neza n'abanyagihugu, rero mu minsi ya vuba hamaze iminsi hazamuka umwuka mibi wajemo ubushyamirane mu duce tumwe na tumwe tw'umurwa mukuru Nairobi. Bivugwa ko bamwe binjira mu gihugu badafite ibyangombwa bikenewe. Mugenzi wacu Bernard Bankukira ukorera i Nairobi yaganiriye na bamwe muri bo, bamubwira uko babayeho. Naje nyene kurondera nk'uko abandi baza kurondera. Ubisanzwe jikintunze sanzwe nkora ibintu by'imyuga, ndi umufundi. Natanguriye kwanza mu kazi ko mu nzu, ndava mu kazi ko mu nzu nyene cyagenze nabi, habaye gufatwa nabi, ndakavamwe ndagahagarika. Maze kugahagarika, aba ni bamwe mu Barundi baharugwa mu bihumbi baba mu gisagara ca Nairobi muri Kenya. Twasanze mu gace ka Shaurimoyo, kamwe mu duce turangwamo Abarundi benshi muri iki gisagara. Uzungurutse mu gisagara hafi cyose nuturere duke wogenda imetero nk'ijana udahuye no mu Burundi. Urabazunguka amabarabara badandaza utuntu tubayabaye nk'amandazi, ibiyoba, icayi n'ibindi. Urabakora mu bwubatsi, urabo bita abasoja, no kuvuga abazamu, abamutare, eka n'abandi benshi. Bamwe muri aba Barundi baza bafise ivyangombwa, ariko hakaba n'abandi benshi binjiye badafise ivyangombwa. Ibi navyo bikaba bikunze kubateza ingorane n'abajuje umutekano. Twebwe mu gushika ngaho twaje mu nzira zitazwi kwera. Twebwe twaje ata passport cyangwa udufise, tuzana imodoka turaza, ariko rero tumwe tuhaza tuja dufate twebwe dufise nyene tuhaza. Uwe naho turara umbo batije ahafashe imodoka, ndabwije ndarana ngana. None nta kikuranga nk'ufise iyi sana na kimwe kimfite, ntabwo bamvise kwenga muri Kenya. Aba Barundi batuye Nairobi baremeza ko muri rusangi babanye neza n'abenegihugu ba Kenya, uretse ko nk'uko bamwe babivuga kaza karacamwo bakisanga mu bibazo, aho mbere bavuga ko bidogerwa ko baje gutwara ubuzi abenegihugu. Abakenya nta ngorane yabo, Abakenya tubanye neza kabisa, jana kwijana. Abakirani turahana umucanwa tugasangira. Abakenya muri make ataraka kavurugo mbona kamaze iminsi kaza karaba. Mu myaka iheze twari tubanye neza, bitanguye nko mu mwaka niho ndiko ndabona yuko imibana atari myiza cyane. Rimwe Abakenya barakunda kuvuga yuko Abarundi canke abanyamahanga bariko babatwara akazi. Abase baravuga ko twaje kubatwara amafaranga, turadandaza kurusumvyabo, tuza dufise imitahe myinshi kandi umva n'amafaranga tutatwara ni menshi. Bobone ko bavyiyumvira mugari siko bimeze, je siko ndabibona. Abarongoye aba Barundi baba muri Kenya bavuga ko hafi ibice 80% binjira muri Kenya atavyangombwa bafise, aho usanga hari na benshi baba batarana kwiza imyaka 18. Joseline Doricima arongoye aba mu gace kahitwa Muduruwa kari mu karere ka Kamkunje Magadara, arasamira agira ati nibahagarike. Abo bavuga yuko abo baje batagira ibyangombwa kari gusubizwa iwabo, kandi kigira kabiri nawe akavuga ati none kugira muze mudafise ibitamburisho mucahi
muja ku rutaro muja kuri mupaka muca hehe jewe notera kamo nk'abantu sana nk'abantu bahamagara nk'abana b'imyaka 17 16 18 niko rugero mbona ruko ruraza nukuri bahagarika ivyo bintu. Fabrice Atungimana avuga ko hafi ibice 80% by'ibibazo bishikira abarundi baba muri aka karere ka Kamukunji Magadara arongoye ari uko benshi baba badafise ivyangombwa. Asaba ko abajejwe imipaka bogerageza bagacungera kugira ngo ntihagire uwudafise kimuranga yorengana imbibe. Ibibazo duhura navyo cyane abantu badafise ivyangombwa je ndibaza ivyo bibazo bituruka ku mupaka kuri frontiere. Abantu bakora ku mipaka barabe neza none abo bantu baca he akarere nk'ubu twogenda ahantu ku gituro c'amabisi ava mu Burundi ndavuga nk'igituro citwa country bus aho abarundi bashike bavuye mu Burundi ejo niko ndatemberaho sanga himiyabaga ata muntu numwe ashikana imyaka 15 naramarama ugasanga n'umuntu igitamburisho ico bitakaranga muntu nakafise aba muri Nairobi je ndibuka mva imuramvye manuka ibujumbura sinashobora kumanuka ibujumbura shikiwe ata muntu arambaza karanga muntu kandi mu gihugu ciwacu none uvuye mu Burundi uje mu Nairobi nakaranga muntu nakofise hariho n'abantu bagira ikibazo ugasanga yagonzwe n'imodoka tukabura izina giwe nta kikuranga ofise nagatera sona. Umunyagihugu w'umurundi uri muri Kenya n'urangije inkuru ya Bernard Bankukira i Nairobi. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye iyo ndobo y'amazi suyijyanye mukobwa ja ngiye kwiyuhagira. Mukobwa ja ngo giye koga none se gitangaza ni ikihe kuba ngiye koga simperuka kwitsirita mu cyumweru gishize se ntabwo byumvikana nimugoroba wavuye guhinga uraza uriryamira udakarabye n'amaguru none ngo ubukagiyemo niho ubanje koga ngiye ariko ntabwo ngiye mu kazi. Byagenze biteze ni 12:45 kuri BBC. Sango na hejo kuwa kabiri hano kuri BBC Gahuza reka none tujye mu mikino na Yves Bucyana. Mwireho neza bakunzi b'imikino kuri BBC mpere kuri shampiyona y'Ubwongereza English Premier League. President Manchester United ni sura nshya cyane mu busatirizi bwayo yaraye ikubiswe na Arsenal ku kibuga cyayo Old Trafford igitego kimwe ko busa. Mateus Cunha na Brian Mbeumo by'umwihariko bagaragaje ibishashi by'ikizere Manchester United bitezeho muri iyi shampiyona batera icyugazi n'igihunga ba myugariro ba Arsenal Gabriel Magalhaes na William Saliba mu gice kinini cy'umukino Arsenal itakinnye ku buryo bunogeye ijisho ariko ntiyari bikeneye. Uko igitego rukumbi cya Ricardo Carafiori cyaturutse ku mwambi w'ishoti ya corner mu minota 13 ya mbere cyari gihagije ku bakinnyi ba Mikel Arteta ngo batahana amanota 3 y'ingenzi. Manchester United 0 Arsenal 1. Ni intsinzi ikomezwa nuko nubwo Man U imaze igihe kinini yarahwereye ugereranyije n'amateka yayo mu mikino 18 ya Premier League Red Devils heruka gucekeranamo na mukebe wayo ku kibuga Old Trafford imbere y'uwejo hashize The Gunners yari yaratsinze 2 gusa. Igitego Arsenal yatsinze ni cya 31 yinjirije kuri corner muri shampiyona kuva mu ntangiriro za 2023 2024 ibintu bitarakorwa n'indi kipe muri Premier League. Hagati aho muri icyo gihe Man United yo ifite umuhigo usebeje wo kwinjizwa 23 biturutse kuri iyo mipira yapfubye izwi nka dead balls mu Cyongereza. Cyakora n'umukino utarahiriye ba rutahizamu bashya ku makipe yombi yaba umunya-Slovenia Benjamin Sesko wahawe iminota 25 n'umutoza Ruben Amorim cyangwa Victor Gyökeres kuri Arsenal wakinnye 60 nta gikomeye bakoze mu kibuga kizasigara mu rwibutso rw'abafana. Mu yindi mikino Chelsea yahagamwe na Crystal Palace Stamford Bridge ndetse haburaga gato ngo Palace icyura amanota yose mbere y'uko igitego cya Eberechi Eze cyangwa n'umusifuzi. Nottingham Forest yatsinze Brentford 3-1 naho Manchester City yandagaza Wolves iyitsinda 4-0 mbere y'uko Tottenham yiherera na Burnley yazamutse mu cyiciro cya mbere iyitsinda 3-0. Liverpool ishaka kwisubiza igikombe yatwaye muri shampiyona iheruka yabonye amanota 3 yiyushya kuya itsinda Bournemouth 4-2 mu mukino wabimbuye Premier League. Mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere umunsi wa mbere wa shampiyona nshya urasozwa na Leeds yazamutse mu cyiciro cya mbere yakira Everton. Urakoze cyane President. Mu yandi makuru umugabo w'imyaka 47 mu Bwongereza yaciwe ku bibuga by'umupira w'amaguru nyuma yo gufatwa ashinjwa kubwira amagambo y'irondaruhu rutahizamu wa Bournemouth ukomoka mu gihugu cya Ghana Antoine Semenyo. Umukino ufungura shampiyona kwa gatanu wahagaze mu gihe gito igihe uwo mukinnyi yamenyeshaga ko umufana wari hafi y'ikibuga
amubwiye amagambo y'irondaruhu. Semenyo yanatsinze ibitego bibiri muri uwo mukino, nyuma yavuze ko icyo gikorwa ashobora kutazakibagirwa. Soreze muri tennis, muri iri joro hateganyijwe imikino ya nyuma final y'irushanwa rya Cincinnati Open. Mu bagabo Yannick Sinner arahura na Carlos Alcaraz. Uyu uraza kuba ari umukino wa nyuma wa kane uhuje abagabo muri uyu mwaka. Carlos Alcaraz yatsinze finale ya Roma na Roland Garros, naho Sinner atsinda iya Wimbledon mu kwezi kwa karindwi. Mu bagore umukino wa nyuma uraza guhuza nimero ya 3 ku isi Iga Swiatek ahura na Jasmine Paolini. Bigeze guhura ku mukino wa nyuma wa French Open, Iga Swiatek arayegukana. Mwakoze cyane kudutega amatwi. Gendi Yves Bucyana. Imikino y'ubwoko bwose, imikino yo mu mihingo yose. Tugumane na Yves Bucyana ku murongo wa telefone. Noneho ariko tuvuge ku mikino yo guhatanira igikombe cya Afurika ku bakinnyi bakina imbere mu gihugu. Iri rushanwa rizwi nka CHAN riri kubera mu bihugu bya Tanzania, Kenya na Uganda, akaba ari kwikurikirana ari Kigali mu Rwanda. Imikino y'uyu munsi iteganyijwe kubera mu mujyi wa Kampala iratangira mu kanya saa moya ku masaha mu Rwanda no mu Burundi. Yves, irushanwa rigeze mu mahina ya 1/4. Imikino y'uyu munsi ni yihe, ni zihe kipe zihabwa amahirwe yo kuba zagira muri icyo cyiciro? Brida, Uganda irahura na Afrika y'Epfo, naho Algeria ikine na Niger. Muri iri tsinda Algeria ifite amahirwe menshi yo gukomeza, cyane cyane ko irakina n'ikipe yibayabaye, ni ikipe ya nyuma muri iri tsinda ariyo Niger, ifite gusa inota rimwe. Bivuze ko Algeria ni itsinda ihita igira amanota 8 kandi arahagije kuba yakomeza muri 1/4. Biranashoboka ko Algeria kunganya byatuma itambuka ikajya muri 1/4 kuko yagira amanota 6 inganyije, ariko bigasaba ko Afrika y'Epfo itsindwa na Uganda. Uganda yo ishobora kubona itike mu gihe yatsinda Afrika y'Epfo. Uretse ko no kunganya byatuma ishobora kubona itike, ariko gutsinda byatuma irangiza muri iri tsinda ku mwanya wa mbere. Ubwo hari amakipe amaze kumenya azajya muri 1/4, niba hari azi ayo bazahura? Arahari, kuko nka Kenya birazwi ko izakina na Madagascar, naho Tanzania ikazakina na Maroc. Hanyuma ubwo ngubwo ejo hateganyijwe iyihe mikino rero muri irushanwa nyine stile? Ku munsi w'ejo ikipe ya Sudani izakina na Senegal, ni itsinda rikinira muri Zanzibar. Congo Brazzaville yo ikazakina na Nigeria. Ikiriho nuko Sudani ifite amanota 4, Senegal ikagira 4. Congo Brazzaville ishobora kubyungukiramo kuko ifite 2, mu gihe yatsinda Nigeria yagaragaje ko nta kabaraga ifite muri iri rushanwa, cyangwa ko yajemo ari nko kwitemberera gusa. Urakoze Yves Bucyana ari kudukurikiranira iri rushanwa rya CHAN ari i Kigali mu Rwanda. Mbere yo gusoza ibiganiro byacu byo kuri uyu wa mbere, Florentine kwizagatse muri studio kutugezaho amwe mu makuru y'ingenzi agezweho. Perezida nukubabwira gusa yuko Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatanguye kubonana na Perezida Trump muri wa mubonano wari witezwe i Washington, aho yaherekejwe n'abaserukira ibihugu bya Mozambique biwe bo ku mugabane wa Buraya. Nayo igihugu ca Hongria kivuga yuko kidashobora kwihanganira igitero kivuga yuko cagabwe na Ukraine ku miringoti y'ibitoro catumye amariba y'ibyo bitoro ahungabana. Muri Tanzania naho sentare yo muri ico gihugu yabujije itangazamakuru gutangaza ikibiriraho urubanza rwa Tundu Lissu kizigenza mu batavuga rumwe na leta aregwa ibyaha birimo guhemuka. Ubushikiriza amanza bukavuga yuko ari gukingira amasura, ariko Lissu we avuga yuko ari gushaka gukora ivyo bifuza gukora mu kinyegero. Umuhari Hamas nawe wabwiye BBC yuko wemeye integuro nshasha y'amasezerano yo guhagarika intambara mu karere ka Gaza, inyuma yo gushikirizwa iyo nteguro n'ibihugu bifasha muri ibi biganiro byo mu karere, ibihugu vya Misiri na Qatar.
naho muri Burkina Faso birukanye userukira ishirahamwe mpuzamakungu muri ico gihugu inyuma y'itangazwa ry'icegeranyo kivuga ku bibera muri ico gihugu byabaye mu kiringo c'imyaka 2 aho abana bagera ku bihumbi bivuga ko bahohotewe. Bakoze Florentine ni nahangaho urakoze Florentine ni nahangaha dusoreje ibiganiro byacu rero ushobora kongera kumva kuri bbc.com byari biyobowe na Jacques Niyitegeka twafashwe na Suzanne Lennon kugira ngo amajwi kugera ameze neza ni Prudence Nyuba akoze gutema bbc gahuza miryango uraraharyana.